barundi kazi bakozi bakoresha uko umwaka utashe nk'aya mango nyene igihugu cacu nticigera gihara mu kwifatanya n'ibindi bihugu byo kwisi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Guhimbaza uyu munsi si ukwiyerekana gusa, n'akaryo keza ko kwibukanya akamaro k'akazi turi hamwe twese, ingene twakarangura neza ku neza y'umukoresha no ku neza y'umukozi, mbere no ku neza y'abakeneye umwimbu w'ibikorwa vyabo. Dushimire rero Imana mushobora vyose yadushikanye kuri uyu munsi w'akanyamuneza ntangere, dufise inkomezi n'umwete vyo kurangura imirimo yacu. Turipfurije kandi abakozi bose, indongozi n'abo zirongoye, baba abakozi b'igihugu canke abikorera ivyabo, tutibagiye n'abakorera mu bindi bihugu kubera amabanga bashinzwe canke ku giti cabo. Bose bitwa abakozi, kandi iyo bari hose sinkekeranya ko nabo nyene aho bukera buca bawuhimbaza. Aho bukera nyene hano iwacu, uwo munsi mukuru w'abakozi n'akazi tuzowuhimbaza twisunze iki civugo ngo mboneza mu bumenyi ni mu bakarorero mu kugwiza umwimbu. Murumva ko iki civugo gitumbereza cane cane ku mboneza. Dushaka ko imboneza ije imbere mu migambi y'iterambere rya bose, kandi igasabwa kubera akarorero keza muri vyose abarongoye. Twaba twabivuze n'ubu turabigarukako. Igihugu gikura mu vy'ubutunzi iyo abenegihugu bose bavuye hasi bagakora bakaronka umwimbu. Ivyo si ivyo turinda kwigishwa, kuko turabona ko Uburundi bukiri inyuma mu iterambere kubera imyaka myinshi twamaze turyanaho gukora. None rero umunsi nuwo kwisuzuma, duheze twikebuke, twivyukiranye mu gukora ibikorwa bituma Uburundi nabwo buja mu bihugu biteye imbere. Nico gituma mubona dushaka guhera kuri bakizigenza batanje akarorero, kuko twinjiye mu ntumbero nshasha. Barundi kazi bakozi bakoresha, mwarabikurikiranye mu ndwi yahera ku magenekerezo ya 2021 ndamukiza 2023, twaratunganije ihwaniro ku bijanye n'iterambere ry'u Burundi. Twarerekanye ingene dushaka ko igihugu cy'u Burundi coba kimeze mu mwaka wa 2040 n'2060 mu bijanye n'iterambere. Muri iryo hwaniro abarigiyemwo bose twariyemeje ko dushaka ko Uburundi kiba igihugu kirangwamwo impore, umwene gihugu arya akaryama, umwana wese w'igihugu akaronka ubumenyi, akagira n'amagara meza, aho umuntu wese aronka ico akora kimuha amafeza yo kwikenura, akaronka ivyo akeneye vyose. Dushaka igihugu gisa neza, gifise inyubako rusangi, ibisata vy'igihugu bikoreramwo, n'uburyo bwiza bwo kwiyunguruza, habuciye mu mazi, ku ndarayi, kw'isi ndetse no mu kirere. Ivyo vyose kugira tubishikeko nuko dukora, umuntu ukaronka ico ufungura, umufuko nawo ukaronka amafeza yo kwikenura mu vyo dukeneye. Ikibazo rero ngaha dufise ni iki: mbega turafise ico dukora kugira ngo turonke ivyo vyose? Nanje ndishura ntadidinganya nti ego cane, ivyo dukora biruzuye, nico gituma atavuga ngo yabuze igikorwa yokora. Turafise itunga kama Imana yaduhaye, dutegerezwa guhingura tukarivyaza umusaruro. Ikindi umurundi yoshira mu muzirikanyi wiwe no kumenya ico arico impembo. Impembo nico cose ukuye mu bikorwa vyawe. Nta numwe ashobora kuronka impembo aho umuntu kandi atabona inyunga muhaye, bibaye uko uburosi vyagusa. Iyo ushoye ukuguriye akaguha amahera, ni nkuko abaguhemvye kuvyo wakoze bikamugirira akamaro. Nico gituma iyo udafise ico ushora utaba wakoze.
umuntu rero arashobora gushora umwimbu bamuhaye make bamuhaye impembo ntoyi, agurishije ku giciro gishimishije naho abahembwe neza. Uretse gushora umwimbu, umuntu arashobora gushora ubuhinga cyangwa ubwenge bwiwe akagurisha ivyo akora. Muri ico gihe akorera umuntu ibimugirira akamaro nawe akamuha impembo ku vyo yakoze. Hari ikindi cyo kumenya, nuko ububuza amahera yo kugurira uwashoye ari ikimenyetso cy'uko aba adakora ngo ahembwe. Muri ico gihe uba wabuze icyo ukora ngo bakugurire. Abatagira icyo bakora ntibajya bererwa kubarama bagataha basaba ibyo gufungura, abakora nabo batahana uruboho. Ariko rero kubura icyo ukora si ukuvuga ko uba utakoze. Hari igihe ukora ugahomba, nturonke umwimbo ushobora canke ugakora igikorwa kitunguka. Kenshi na kenshi igikorwa kitunguka muzosanga ari igikorwa kitaruhisha, umuntu agikora ashaka kwiyorohereza. None rero uyu munsi ko abakozi twahuye ngo twigine uyu munsi mukuru, nakanya ko kuganira kugira ngo dusuzume ibyo twakoze no kugene igikorwa cyagenze, hanyuma tuje inama yo kuraba ingene twese twokora twunguka. Tumenye ko ubu tugiye gukora turaba iyo tuja mu 2040 no mu 2060. Mwihwaniro twatunganije twarabonye ko bishoboka ko mu 2040 Uburundi kizoba ari igihugu cifise mu buzima bw'abene gihugu, mu 2060 naho kizoba kiri mu bihugu biteye imbere. Kizoba ari igihugu giteye imbere birashoboka, ariko kugira ngo bishoboke bisaba guhindura ingendo. None ko twavuze ko muri ico gihe umwene gihugu wese azoba afungura neza akaryama neza, ko umwene gihugu wese azoba afise amagara meza, abana b'igihugu bose bakaba bafise uburyo bwo kuronka ubumenyi. None wewe ugeze hehe? Ko twabonye ko igihugu kizoba gifise amabarabara meza, ibisagara vyiza, umuyaga nk'ubukwiye, amazi meza kuri bose n'ibindi. None twese hamwe turiko dukora iki ngo dufate urugendo tudahigimanga canke ngo tuzimagirike? Vyose no gukora kandi dukora ivyunguka kugira uko ubukeye uko bwije tuze turabona intambwe twateye. Turashimiye abo dutanguye ikivi baza baramaze kugira umurindi uboneka mu nzira y'iterambere. Nico gituma kuri uno munsi arakaryo keza dusubiriye kuronka ko kwirimbura turi hamwe, umukozi n'umukoresha, turabira hamwe ingene umwimbu wagenze, turabaho tugeze mu rugendo rurora mu gihugu cifise. Ariko rero reka tubanze twibukanye ko kuva kera abarundi twari tuzwi ko turi abakozi bakunda ibikorwa. Ivyo bikavugwa n'abarundi bonyene babibamwo bavyibonera, bikavugwa kandi n'abanyamahanga babibona uko nyene kuko bitaragaseseshwa rumuri. Gukekeranya ku mwete w'abarundi ku kazi rwari urubanza n'ubuhumirije yari guca. Umurundi aho yicaye yaguma araba ico yoha amaboko, mbere asanze atobishobora wenyene agaca atumira abandi bakagira ikibiri. Muri iki gihe turimwo naco tubivuge tubisubire, ibintu vyarahindutse kandi bihinduka nabi, ndetse birayangara ku bakozi batari bake. Hariho abakozi bariko bararyoza ako karanga keza kamwe karanga abakozi ko gukora nk'uwikorera atagitsure c'umukoresha canke atawugahagaraye hejuru. Muri iyi myaka hoho vyarabaye urudubi vyunyuwe n'ivyo bita amabaramiro, ihuriro rishasha ry'ibinebwe aho atakindi bigiraho atari ingeso mbi gusa. Ku ruhande rw'abakorera igihugu, ngira ngo kubera ko kuva ku ntwaro mvamahanga bakoresha abarundi ku kimoko, abarundi bahavuye bishiramwo ko atakimoko atabikorwa. Ukorera igihugu yaratevye aribagira ko ari wenyene yikoresha, aca ariyicarira
ati databuja ntaraza. Ivyo vyatumye umwimbu ba muke, ikigega kiragaragara, abari kucuzuza nabo baca barahagarika ibikorwa ngo bahembwa make. Bibagiye ko intwaro ya cami yahavuye, ubuko abene gihugu na wewe urimwo ari bo bami. Iyo rero uhenze ko ukorera igihugu kandi wicaye, uba wihenze wenyene. Ata mwimbu igihugu kizokena nawe ukene uko nyene. Mu mwaka uheze twari twigira inama ko tugiye ku kivi kugira wa mugambi umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko wose uronke amahera ubimpamo. Ariko tuvanye naho hari abakanuye bakaja ku kivi, twarabonye ko mu gihe cici hari abahororokewe ntibavomera ka karima ko ku mutumba. Ari naco gituma hari indwi nkeya mwabonye hariho abidoze ngo imfungurwa zazimvye. Twarabonye ko kandi ko n'abakozi b'igihugu babaye ibinebwe, ntibakurikirana ibijanye n'imbuto ndetse n'itangwa ry'umwavu. Ivyo vyose bica bitugirira ingaruka mbi. Ariko uno munsi nezerejwe nuko twese twavuye hasi, abize n'abatize twese tukaja ku kivi. Hariho abikorera ivyabo mbona batakiryama, umwe wese arondera ico muteza imbere. Hari n'abakozi b'igihugu bikanguye, ubu bakaba bashobora kuzinduka mu mutwenzi canke bagataha ryarenze bakiri mu bikorwa. Abo turabateye intege, nibo bazokwereka abandi ko guhembwa wakoze ari iteka, kuronka impembo ataco wakoze naho ari umugayo. Nk'uko twabateye akamo mu mwaka uheze, musabwe no kubandanya muhagararira inyungu z'igihugu mu migambi mutunganya kurangura, yaba yikoresha amahera y'igihugu canke ayo dusahirizwa n'abagenzi. Twebwe natwe ntiduhororokerwa, tubandanya inyigisho zo gukunda no gukundisha ibikorwa, guhimiriza urwaruka ngo ruhurumbire kuja hamwe n'abandi mu mashirahamwe kugira ngo turwanye ubunebwe. Kandi uyu munsi turahimbawe ko urwaruka rwabifashe nka nkama gushikaho usigaye umenga urwaruka rutagira ico rukora na kamaramaza. Muri iyo ntumbero nyene turasaba ko akamo twateye mu mwaka uheze ko gushiraho amategeko yerekana karangamutima k'umukozi wa leta gafatwa nka nkama. Kubera twamaze guhanga amaso iyo Burundi butera buja, uyu mwaka twagomvye ko indongozi zikangura, kuko iki gihugu nticoshika kwihangiro kitagira indongozi ziciye ubwenge kandi zitanga akarorero mu bikorwa vy'iterambere. Twabishize mu civugo kugira twese indongozi twikangure. Uno munsi turacafise indongozi zizi ko kugenwa ngo ukorera igihugu uburose kurya no kuryama. Abone vya binebwe, abarya ibiturire, abanyonora itunga ry'igihugu, abarenganya abene gihugu, n'abatesha mbere umwanya mu guteba kubatunganiriza. Haracariho indongozi zidatahura ko arizo zitegerezwa gutorera inyishu ibibazo vy'abene gihugu, ugasanga nazo zirorera mu bandi zijuragirika nk'uko umenga hari uwundi aza kuzereka ico zikora. Hari n'indongozi zibagira ico ziri, zigifise imvugo ngo dusavye leta ko yokora ibi canke biriya, nk'uko umengo leta n'umuntu. None rero mboneza mu bumenyi, numenye ko igihugu kibiteze ko vyinshi, muzobazwa vyinshi, kuko ni mwaba indongozi mbi muzokwegera ubukene muwo murongoye, hanyuma nabo barire babaraba, namwe mudafise uwo muyaha. Muri iyo ntumbero nyene twebwe twagize amahirwe yo kuba imboneza kubera ubumenyi, ubukerebutsi canke amabanga twarose, tuba imboneza nyakuri zabo turongoye, imboneza z'abantu bose. Twize vyinshi, tuzi vyinshi, tuzobazwa vyinshi. None rero nituba akarorero, twongere twigishe urwaruka, tugwereke umwongo uhuma n'udahuma, tugwereke ibikorwa biteza imbere kuruta ibindi, tugwereke
inzira y'iterambere rukiri ruto na karengo igiti kigororwa kikiri gito. Nivyo turazi ko mwihebeye igihugu ko mudashobora kuronka umwanya ukwiye wo kwikorera ivyanyu. Nico gituma n'igihugu gitegerezwa kubibuka. Mugabo mere nk'ababandi ushika iwabo ukaramutsa uti ni muduhe nabo bakishura ngo kuvyuzanye, igihugu naco kizokwibuka kuvyuzanye. Ni muri iyo ntumbero twiyemeje kwama tuja inama n'ingingo kugira ngo kuvya igihugu kirose gihagahimbaza musyi uwo vyateye amabavu. Ni naco catumye twese tuja inama mu kurabira hamwe ingene umukozi yoberwa n'ingero koko muri wa mugambi wo gutunganya ibijanye n'impembo y'umukozi w'igihugu. Nkabashima cyane ko mu bitunganya umuti muri munda muzi neza ko ico musaba gitegerezwa kuba ari kiriho, ko mudasaba umuzi wibuye. Aha nkaba nkenguruka ukugene mwategereye neza mukanemera ko uwo mugambi atawukorera rimwe kiretse ashaka guta igihugu mu rudubi. Nanje nk'indongozi bakurira nabemereye ko uko muzokora ikigega kikabomboka kubera ibikorwa vyanyu, ariko tuzoza turongereza na karengo agahimbaza musyi kaba munsi y'ingasiro. Nico gituma ndabasaba mwebwe cyane cyane abakozi babayabaye ko mwomfasha kurereka indongozi z'ibito zigifise wa mutima wo gusesagura itunga rusangi riri mu kigega kugira ngo muzishengeze kandi zihashwe. Ubu naramaze gutahura ico amashirahamwe apfa n'abayobozi b'ibisata akoreramwo, nuko abakozi babayabaye babaraba ku munwa iyo bariko barya ivyo banyonoye. None kuva ubu ndasavye amasendika kurikanura, twihe intumbero yo gutuza abakaboko, kandi ndizeye ko turi kumwe twese bizoshoboka. Ico nemereye abakozi nk'ubuserukira igihugu nuko kuva ubu tugiye gusubira kuja inama na jewe nyene ndimwo, twigire hamwe ingorane zose zituma ibikorwa vyacu bitagira umwimbu ukwiye. Ndetse ndifuza ko tutobandanya dukora turiko turidoga, kuko umwidogo uvyara ubunebwe. Mu gisata c'abikorera ivyabo dushira imbere kugwiza no kuzamura akazi mu gwaruka. Ibikorwa bishimishije vyarakozwe umwaka biciye mu bigo n'imigambi leta yashizeho bifasha ahanini urwaruka kwishingira amashirahamwe no kwironderera ubuzi biciye mu migambi y'iterambere rwitunganiriza kandi igwiza ubuzi ikagabanura n'ubushomeri. Muri uyu mwaka turimwo urwaruka rungana ibihumbi 52,614 rwararonkejwe inyigisho zo kwishingira imigambi, rutako ruraherekezwa mu gushira mu ngiro imigambi yago. Muri abo rero imigambi yababa 1,276 yarafashwe mu migongo na wa mugambi w'urwaruka payeje. Ubuzi bungana n'ibihumbi 2,184 bukaba bwarabonetse, tutibagiye urwaruka rwaronkejwe inyigisho zo kwimenyereza akazi mu mashirahamwe y'igihugu n'ayabikorera ivyabo, nago rukaba rungana n'970. Aha rero ntiduharuye urwaruka rwonyene rwironkeje akazi, ubu rukaba rwemeza ko rutagiharurwa mu bakene b'imbere. Tugarukiye ngaho gusa, ivyo bitigiri biratwereka neza ko tubandanije muri iyo nzira no kuri uwo murindi ubukene n'ubushomeri kugwaruka bwogabanuka n'ingoga kandi bimwe biboneka. Abo batarabimenya nibamenye ko igisata c'abikorera ivyabo arico giteza imbere igihugu n'abene igihugu bacu. Igisata ca leta kikabayerekeza, kikabaha intumbero kandi kikabashigikira aho hose biba bikenewe. Mu kuzamura ubutunzi haratangujwe ihinduka mu bijanye n'itunganywa gikoreshwa mu gihugu ry'amafaranga mvamakungu. Muri iyo ntumbero
haramaze gufatwa ingingo zitari nke. Muri izo ngingo haraye hasubijweho isoko ry'amafaranga mvamakungu rizohora riba hagati y'amabanki y'ubudandaji. Abadandaza bose bazoba bakeneye ayo mafaranga mvamakungu bazoyaronka biciye mu mabanki y'ubudandaji basanzwe bakorana canke mu mazu agura akagurisha ayo mafaranga. Ivyo rero bikaba bigiye no korohereza abikorera utwabo kuronka amafaranga mvamakungu, n'abadandaza bato bato nabo bakahabonera kunguko. Ariko twongeye kubagabisha ko bazosubira kwidugiriza ibiciro bazohanwa. Tuboneyeho n'akaryo ko kwihanikiriza kandi ingesi itanguye kwibonekeza kuva banki nkuru isohoye iyo ngingo, aho tubona abihaye intumbero yo gutaba uwo mugambi mu kuvunja bidaciye mu mategeko. Abazofatwa bose bamenye ko urubanza rwabo ruzoba ikibiriraho. Turamagariye inzego zitandukanye z'igihugu, amabanki eka n'abikorera ivyabo kubashigikira muri iyo migambi bishinze. Turahimirije kandi abakozi gukoresha neza uburyo intererano n'ingurane turonka, gukorera mu muco, kubungabunga itunga rusangi, kugwiza umwimbu twikenure, tuziganye canke dushorere mu mahanga, kandi amafaranga mvamakungu abonetse mu vyashowe hanze aterere mu migambi y'iterambere ry'igihugu. Umugambi w'iyo Burundi bugana mu mwaka wa 2040 n'ibihumbi 2060 ushira imbere abikorera ivyabo, abakorera igihugu nabo bakaba ari bo bishigikizo. Nico gituma twifuza ko kuvubu atarabikorera ivyabo bazokwiruka inyuma y'abarongoye ibisata bakoreramwo. Dushaka ko izo ndongozi arizo zizorondera abo bakora bisunze intumbero y'ivyo bisata. Uruhara rw'abene gihugu bose n'uruhara rw'abikorera ivyabo ni ntasubirizwa nk'uko biri no mu bindi bihugu vyose vyo kw'isi byateye imbere. Vyongeye kuvubu turakeneye guhindura ingene dukora. Umukozi wese akamenya ko akora ibiri mu rutonde, akamenya gukoresha n'umwanya no kumenya gukamisha inyungu yarose ikamubera uwundi mutahe. Abeshi mu Burundi bashaka gukora nk'inkoko ivyuka mu gitondo itaza hiza gutoratora n'ico baza guhura. Ivyo turabibona cane cane ku ruhande rw'indongozi n'abakozi b'igihugu, aho tubasaba gukorera ku vyo bategekanije ukabibura, ariko bakagusaba uburyo bwo kubikora. Muri iyo ntumbero yo guhindura umuzirikanyi kugira ngo dushike kwihangiro twihaye, turasaba abakozi bose gutunganya imigambi neza bakurikije ico dushaka gushikako. Muri iyo ndinganizo bategeza kwerekana uburyo busabwa mu kigega cy'igihugu bukaza bwisunga iyo nteguro. Muri iyo ntumbero nyene ibisata byose by'igihugu bizoza birerekana aho bigejeje isemo uko umwaka utashe. Umwene igihugu nawe tukaza turamusuzuma ahagejeje isemo mu ntumbero yo kumwereka urugendo rusigaye kugira ngo atere imbere. None ko intware zisezerana mu masesa, uno munsi dutahanye iki? Ubwa mbere umurundi wese ni yihe ico agiye gukora yisunga ico ashaka kuzoba ari mu mwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060. Nuwovuga ko ashaje niyigira inama yica azoba ari umunsi azotahira akibukama. Naho hoba hirya yejo, ejo azokora iki tuzomwibukirako hirya yejo? Ibinebwe navyo tuvyemereye ko tutazokwemera gukora ngo nabo barye ivyo batabiri yakuye. Uwuzokwanga gukora iwe tuzomukoresha ahandi. Ubwa kabiri buraba abakozi b'igihugu. Umwe wese mu gisata arimwo naraba ico agiye gukora kugira abarundi baharonkere akarusho. Ni muri iyo ntumbero twahinduye itunganywa ry'ibwirizwa riraba amafeza azokora mu mwaka. Ubu duharura ici gisata ciyemeje
tukemeza ko n'impembo ayihabwa n'ico gikorwa. Kugira ngo tubikurikirane neza uko amezi 3 aheze, hazoba isuzumwa amahera igisata kizoba kitakoresheje muri ico kiringo c'ayo mezi 3, tuzoca tuyashira mu yindi migambi akurikiranwa n'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere n'ibiro vy'umukuru w'igihugu, kugira ngo igihugu ntigihombe canke ngo gitumwanya. Duhamagariye abene gihugu bose kuvavanura n'ingeso mbi yo gushaka kwinegura ngo nta mashure bize, ngo none nta ruhara bafise mu nzira y'iterambere turimo. Bamenye ko mu migambi y'iterambere turiko turarangura no muyo twimirije uruhara rwabo ari ntangere. Mu batiza amashure menshi harimwo abarimyi, harimwo abubatsi, ababumvyi n'abacuzi, ndetse n'iyindi myuga ituma umwimbu ugwira tukaronka ico dushora. Nta kwisuzugura ngo ntacumaze kandi ari wewe nyene ukenewe mu iterambere rirama kubera ibikorwa n'umwete vyawe. Uno munsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi, ubizirikane kandi umwe wese afata ingingo zo kudasigara inyuma mu bikorwa vy'iterambere. Nkuko nabivuze, umwe wese yigira inama ati nokora iki kugira ngo nanje ndonke ico nshora. Barundi kazi, bakozi bakoresha, ngira ndangizira ijambo amaso ndayerekeza kandi kumboneza. Ni mwebwe ndongozi muzi kubona neza irya shusho y'Uburundi bwo mu 2040. Ni muje imbere abandi bene gihugu bakurikire. Duhanze amaso mwebwe ingene zizoshigikira iryo hangiro mu gufasha bimwe biboneka gushira mu ngiro icivugo cuno munsi, arico mboneza mu bumenyi, mu bakarorero, mu bagwiza umwimbu. Dushaka kubona igihugu cacu ari igihugu cifashe, cikwije kandi gitunganye, aho uwukibamwo wese yumva ko aroraniwe, atunze kandi atunganiwe mu vyiwe no mu biwe. Tuzoshikiriza abene gihugu uwo mugambo hambaye, maze umukozi wese ashushanye imigambi yiwe kuri iyo mbona kazoza, atahure uruhara rwiwe, twese tujane atawusigaye inyuma. Nsavye indongozi kurema umwizero mu bene gihugu, umwizero wa kazoza keza twamaze kubona. N'abene gihugu ndabasavye kugamburukira izo ndongozi kugira ngo twese tujane mu 2060 atawusigaye inyuma. Ni kuri aya majambo mpereje ko subira kubifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi, kaba karyo ko gusangirira hamwe utwo mwateguye kugira ngo musezerane musangiye umusa mu wundi mwaka, tuze duhure dufise ico twirata twungutse. Imana ibahezagire, umunsi mukuru mwiza, murakoze cyane.